mwese karibu cyane muri kino kiganiro. Donc nkuko nako ndabibabwira umutumire wacu ni Patrick ni watwara Frodebu. Frodebu quand même yamaze imyaka itari mike iri au pouvoir. Hama umugambwe novuga ufise experience cyane mu bintu vya politique, irimwo abantu b'inararibonye, umugambwe urimwo ba Leonce, urimwo ba Domitien, umugambwe tuzi kwa abantu tuzi. Donc Patrick ariko aragira coalition yo guhuza aba opposants bo mu Burundi nabo hanze. Ni kuri ico kiganiro tuza kugira, araza kutubwira amahigwe yumva yoba afise yo kuzotsinda umugambwe uturuhishije cyane gose witwa CNDD-FDD. Hamwe na programme peut-être baba bafise yo gusubira kunwanisha abarundi mu gihe boshoboye gutsinda. Mu bihuha jewe ubwanje numvise, nibaza yuko namwe mwumvise, ari naco gituma mwaje kumviriza Space, vyoba vyaravuzwe yuko Patrick yegereye aba politiciens batari bake, araza kubatubwira n'amachansi yoba afise yo gukorabora na bamwe n'ibindi vyose. Ubwo nuko reka tumuhe ikaze. Karibu gose cyane Patrick. Patrick, nkuru nziza, karibu gose. Yugure micro, yugure ka micro, hari ya nyene yafyonze. Yego Patrick, clique à gauche, en bas à gauche. Okay, muranyumva? Yego turakumva neza cyane. Mbanje kubaramutsa nongera ndamutsa n'abariko baratwumviriza bose. Allo? Oui, turakumva Patrick. Yego murakoze. Nakurikiye ngira ndocangira ko nkatangura kuyishura ivyo watanguriye ko. Yego gose, yego. Nkuko wavuze ko ndongoye umugambwe Soanya Frodebu, ivyo nivyo. Bavuze ati narakurikiye ndabona ko muri ko muragira urunani mu mugambwe Soanya Frodebu. Yego nivyo koko two turagira urunani. Mbere turiko turagerageza kwegeranya ko dusangiye akazi aho no kwita abanyepolitike bose. Nibo twatanguriye ko kugira ngo dufashanye urugamba rwo guhindura ibintu muri iki gihugu. Ico nico tugeze ko aya masaha, ico gikorwa turiko turagikora. Allo? Ndabumva neza Patrick, ndabumva. Yego navuze ko ico gikorwa kiriko kirakugwa, ngirageje kwishura ibyo wambajije, ugira kurambaza ati mbe none woba umaze kwegeranya bande? Ndacabandanya. Hari amazina twumvise akaze cyane mu bo wegeranyije, ntituzi ko ari byo, ntituzi ko ari bihuha. Twumvise yuko Rwasa kujya leta yamimuzungagiza imwiba imigambwe, agira FNL bakayimwiba, akagira je pense FNL Intwaramiheto je sais plus bakayimwiba, akagira CNL bakayimwiba. Ngo mwoba mwarashoboye kumwegera, hama turumva aussi ko hari n'abandi ba opposants bo hanze mwoba muri ko muregera. Mwotubwira liste yabo mumaze kwegera, si c'est pas encore un massacre, nimba bitoca bibicira akazi, comme ça tukinjira dans le vif du sujet. Kubegera bose turiko turabegera, ariko ko amategeko avuga ko urunani rutaremegwa, urumva ari dushobora kubivugira hejuru. Kumbere nihagera tuzobivuga. Kumbere rero ivyo nabonye abantu bavuze cyane nshobora gutanga ko umuco ni kuvyerekeye Dr Jean Minani. Dr Jean Minani twatezwa kumurondera kubera yahora mu mugambwe Soanya Frodebu awuvamo. Ico cyo twatwanyigire cyose yo kwegeranya inzira guhinduka zose aho ziva zikagera. Mbere twarafashe n'ingingo ikomeye cyane mu kwezi kwa kabiri, aho twafashe ingingo ko umufrodebu wese waravuye muri Frodebu tumwirukanye canke adebukiwe canke se kumva izindi zo twafashe ingingo ivuga ko bose bemerewe kugaruka mu mugambwe atakirinze gusabwa. Ni mu iyo ntumbero rero Dr Jean Minani yagarutse muri Frodebu, ubu ninze guhemuka nkatwe twese. Aho naho nashaka gutanga umuco ujyane twamwegere kugira tugire urunani, ko twamwegere kugira agaruke mu mugambwe wiwe yahoramo Soanya Frodebu. Donc abandi nabo turiko turabegera buhoro buhoro, kumbure nihagera ko urunani turumenyesha rukaja habona muzoheza mu bimenye, ariko ico gikorwa turiko turagikora.
Jean Minani aje azananye n'imigambwe bari kumwe muri Senarede canke aje ku gatwe kiwe kugira muri Frodebu musubire kwiyunga. Jean Minani yaje ku gatwe kiwe mbere azana nabo bari bajanye bose mu yahora yitwa Frodebu nyakuri. Yaje nk'umunywanyi wasanya Frodebu nabo bari barajanye muri Frodebu nyakuri bose baje bagarukanye. Allo? Ego Rumata hari ijambo mwari mufise mushikiriza? Ego ndabaramukije cane Patrick. Ego mwaramutse neza. Ego urumva jewe mbanje kubaha pole kuko ibintu twabonye mu misi iheze byari biteye ubwoba bica n'imvutu kuko twumvise ko mwagize accident ukuntu twavyumvise bituma abantu benshi bakekenya bavuga ati est-ce que yari accident tumenye ati umuntu agize accident canke hari ikindi kintu cari inyuma twe dushaka muduhe umuco kuko byavuzwe yuko hari umuntu umwe kumuvana ku telefone mumubwira muti hagira icomba muramenya nivyo mwarabivuze byo byagenze gute ntimufise ubwoba ko ari ikintu mwava mushikirwa namba ari ivyo kuko wumva turavye ibihe turimwo nayo makoalition muko muragerageza gukora ntimubona yuko muri un peu que vous dérangez un peu le pouvoir uko byagenze ibyo byarashitse wo twako turavugana iryo jambo rero mubariye kubera ubonye ugize insanganya kandi yari insanganya yoroshe narayimubariye iryo jambo narivuze koko ibyo byarabaye kandi uravye ibihe turimo ukaraba n'insanganya yabaye ntubura kugira amakenga narayagize ariko aya masaha sinokwagiriza ngo ni naka bikoze canye ni naka kuko ntawe nabonye ntawe namenye ariko amakenga yo narayagize kandi n'ubu ndayafise. Allo? Ego turabumva njewe mfise ikibazo rero kandi kuko urumva twashaka tubanze tumenye kw'ivyo muvuga muti muko mugira gerageza coalition kandi d'abord jewe n'ikintu nkunze cyane kuko nama ndabivuga nti nibaza yuko politike y'igihugu yo abantu botangura kwijamwo na cyane cyane mvuga ugwaruka bakayijamwo jewe mbonye mutwara umugambwe nka Frodebu birangyohera cyane kuko vous êtes jeune kandi nibaza ko mufise n'amayide novuga nta ari progressiste ukuntu par rapport ivyo igihugu cacu yaba muri passé yaba ivyo dushaka yaba isaha igeze urumva ibintu biha icizere abarundi narijya muzi ko la population y'u Burundi ri jeune urumva ni vyiza ikibazo rero je mfise iyo muvuze ngo coalition tukaraba abantu bavuga ko muko muragereza kugira ama coalition cyangwa mugerageza kuvugana nabo muzokora coalition mumbabare ndabibabaze kuko nibaza ko mfise uruhusha kuko nshaka kuba direct mugasizwe ndabigenza iyo muvuze coalition tumva Gwasa twumva Minani nta kintu ubona ko hari ikindi kintu gikeneye coalition y'u Burundi mwumva mwe mushaka ni coalition kuko urumva abantu babivuze hari gihe bavuga ati est-ce que ko tutumva muja kurondera iprona ko mutarondera iyindi migambwe intumbero mufise niyihe cankwe hari ibindi biri nyuma muzokora Ebwe ubwa mbere ngira ngo ntigitangura kuvuga nabisiguye neza navuze ko umuntu yitwa Minani tariko tugira coalition Minani yagarutse mu mugambwe yahoramo wowe uniturinda kugira coalition ubu ninzira guhemuka yagarutse muri Frodebu hama muvuze Rwasa navuze ko gushika ubu hataragira ko tuvuga abo turiko turashaka kugira urunani ariko nawe tuzomurondera ko nawe n'umurundi mu bandi nawe nitwaje kugira urunani akumva koko yo kwinjira mu runani umugambi wa Frodebu uri kurategura bibereye canke abyishimiye azojamo nayiprona mbere n'umukoreye prona na mu telefone ushima nta misi ibiri haci ndamubwira ko ndamukeneye kandi yambwiye ko atari hafi ari mu gihugu cy'Ubugande by'akazi ko niyashika tuzovugana kuko nawe nyene ngomba kumusaba ko avyemeye twofatanya ugo rugamba no kuvuga ko rero ubu turiko turondera umurundi wese yifuza ko ibintu byohinduka mu Burundi wese turamukeneye aho ava akagera tutaravye umugambwe tutaravye n'ubwoko dukeneye abarundi bose bashaka ko ibintu bihinduka mu Burundi none mbashike ndakubaza nk'ubu uregereye iprona baremeye uregereye bagwasa baremeye
uregereye umurundi wese kuko nta murundi numwe adashaka impinduka kuko nta murundi numwe yipfuza kugura inyama kuri 50,000 kandi turazi aho vyatanguriye turazi intwaro vyatanguriyeko none okay muragize coalition harabaye amatora CNDD-FDD ikivuga yuko mwaronse 1%. Mwese mwiteranyije mwaronse 1%. Muzoca mubigira gute? Hariho umugambi wo kwishigikira mu matora wo kuvuga uti nk'ubu mwaturenganyije muzoca mugira nka bijya je nabonye gwasagize wa mwaka igihe bamwiba amatora kuko Claire Mabara yamwivye twese turafite inshuti n'abagenzi bakora muri seni abantu baharura bavuga bati yaronse n'imiburiburi 97%. Mugabo tubona agenda ko imprima impapuro muri Mex ari kumwe na Tatien Sibomana nimba ntihenze avuga ngo azotwara muri East Africa vyahereye hajya nitwasubiye no kumwumva none Patrick dufate bakubwiye bati waronse 3%. Uronse imigambi 10 bakazokubwira ati waronse 10%. Ati turabugenda utwara hani komine gutya ayi muzoca mubigenza gute? Twebwe jewe aho mpagaze kandi twese murane zoba duhagaze aho tumaze kuvugana nibaza neza ko bitazorinda gushika ngaho kubera nitwamara kugira urunani koko niba twemera ko tuba dufite urunani rwo guhindura ibintu no kuvuga ko amategeko turayazi uko yubarizwa turabizi ko bacungera amatora tubwiza gucungera amatora vyanka bikunze ku mabiro de vote yose amijwe c'u Burundi no kuvuga ko ingwano turimo kandi twakubarira no kurondera abamandateri bazohagarikiye amatora no kuvuga ko bazovaho buri wese afise PV bugara baharura buri wese azana PV nuvuga ko twese turi kumwe tukaja hamwe naho vyogenda gute nta matora ashobora gusubira kwibwa mw'iki gihugu abarundi nibahaguruka twese tukayacungera koko simborano namwe bizoca nta namwe bizoca ndabizi neza kumbure byagiye birashika kubera mu matora heze wasanga wese yijana wese ari mu vyiwe uburo twaramaze gutangura ko twiza kugira urunani kugira ngo ntihagire umuntu asubira kuducamo vyanka bikunze rero no bahumuriza ko bitazogeraho biba amatora ntavyo nibaza simbora ukuntu bazobishobora. Okay dufate muracungishije abantu kuko bavuga bati burya amatora urayakora ukiyamamaza ariko hatsinda ubuharura kandi mu Burundi turabizi umaze imyaka harura gutangura 2010 nibo bazanye izije zo kuzimya amatara zo gutrisha amatora kawaida mu Burundi uko tubiheruka nta muntu yahora twisha mugabo dufate muracungishije abantu hama muracunze hama barabigize kuko bakoresha igikenye baravuze bati bon naho mwacunze naho mwaharuye naho muri ko mwiha 100% twebwe twabahaye 10. Patrick muzoca mubigenza gute? Naho nzi ko bitazohashika ariko nibyarinda bishika kuvuga ko azoba badutoye niho bazoba bari nabanyagihugu nibo banyine igihugu ubwo nibo bazoca urubanza nibo bazomenya igica gikurikira uko nibo bazoba bibye urunani ngo bazoba bibye abarundi cyo gihe abarundi nibo bazomenya inzira bafata kugira ngo bamenye ingene barekrama amadruwa yabo nuko ndabyumva nuko ndabibona. Okay reka rero mpavempa ijambo abandi bantu kugira ikiganiro tugitangure sawa sawa kiretse Rumata hari ayandi mekesyo rafisa poza amatuce dutangura guha abasavye ijambo. Ego jewe ngiye kubaza ikibazo kimwe cyonyene kuko turazi yuko normalement abantu benshi bavuye muri Frodebu bagiye muri CNDD-FDD no kuvuga ngo no muzi Patrick ariko arahimiriza abantu ati nimuze kandi n'ikintu ciza abarundi bose bipfuza ko abarundi boja hamwe kugira ngo kameme ibintu bihinduke mu gihugu turabona nta muntu numwe atabona iyo biri aho bigeze hama tukaba tuzi ko n'ico gihugu aho kigeze cagejejweyo n'abarundi bene wacu none eske abantu baje bakava muri CNDD-FDD bakaza bakagukurikira Patrick mukaja hamwe uje ni mwafata ico gihugu ntizoba dusanga turi muri vya bindi nyene atakintu cahindutse? Oye byo ntibishoboka none iyo abantu bagiye kwitoza bafise imigambi mikuru nyamukuru bashikiriza no kuvuga ko nibarinda rero bavuga ati reka tuve muri CNDD-FDD kandi kuvayo koko bazovayo niyo mpamvu nakubwiye ko twafashe ingingo yemera umuntu wese yahuze muri Sawanya Frodebu kuko abivuze neza bari muri CNDD-FDD nka bose nka 80%
bamye muri Sahwanya Frodebu. Twafashe ingingo rero iborohereza kugaruka ataco turinze kubasaba nabo ataco turinze kubasaba. Mwabivuze neza ngaha ibintu birazimbye, abantu bose ubuzima burazimbye, ibintu ni byinshi ngaha bitugoye, nabo bibagoye nkatwe. Numve ngo nabasende David rero n'abarundi turamana, harimo abagenzi, harimo inshuti, nabo ibi myidogo dufise nabo barayifise. Nkibaza ko rero utova ahantu kandi ngusubire gukora vya bindi nyene. None muri Sahwanya Frodebu ndabye imigambi dufise, ivyo ntibishoboka. Ico nticoshoboka ko dusubira muri vya bindi nyene, kandi aya masaha aribyo tugo turagwanya ntibishoboka. Okay, rero dushatse dushobora guha amajambo abantu kuko ndabona Ego kuko ndabona abantu benshi bava batangura kubaza bati Frodebu yaragize amagenocide n'ibiki, reka hari ivyo bafise babaza, utangura gutanga ijambo ku washitse ubwa mbere tukaza turakurikiza par ordre d'arrivée. nta kibazo, ariko nagoma nsabe abantu bariko barasaba amajambo s'il vous plaît, reka tuje ku mwanya maximum 3 minutes y'ikibazo, nibaza ko 3 minutes ibikwiye, hanyuma umutumigwa arabishura, ari ouvert, nta kibazo na kimwe arabishura, gusa no kubaza mushemu ubufura, muvugane ubuntu, ibibazo byose bwifuza, ariko ntimuje mu bintu bitakenewe, tubazanye tubaze neza kandi batwishure neza kugira ikiganiro kigende neza twumvikana. Reka duhe ijambo uwitwa Guillaume, niwe mbona yatanguye kuduga, uwundi nabona yamanutse, hama turasubira uwundi nyuma. Murakoze Guillaume. Murakoze, ndashimiye mutumire Patrick Nkurunziza. Ndafise ibibazo bisa nk'ibyegereye ivyo Reynald na Rumata bavuze. Uracari muto, uri muri generation nshasha, ivyo Burundi bagiye wikurikirana hafi nubwo utari muri vyo, yaba ivy'amatora yaba muri rusangi uzinanye na benshi mu bungano bw'iwanyu bwo bagize ikintu cy'abanyagihugu. Naringiye ndakubaze Patrick, nibi bintu bitanu utubwira ubunyene ubona ubarira abarundi, kuko nibaza ko uri mu leader di parti Frodebu, ni urongoye umugwanya Sahwanya Frodebu, bisigure ko bidahindutse urashobora no kuba ari we bashira imbere, ariko byose bizovana n'amakoalition. Ni ibintu bitanu guha abarundi bakisangamo ko bumva bo gushira imbere gusumba aho bari yabari muri CNDD cyangwa mu yindi migambo. Icya kabiri bavuze kuvyerekeye amatora, ko muzoyacunga muzoyakurikiza, uravuga ko muzoshira abamandateri. Ni ikihe cabuze uheruka, uko hari ibice bijamwo n'ivy'amakode electorale, hacajamwo n'abo abamandateri. Ni ikihe cabuze uheruka ko na Gwasa yarafise abantu hirya no hino, tubona amapeve yo kuvuga ati ubusuma bwibwi aha uravyanse, uko ubu hari uwatsinze n'uwatsinzwe. Uwatsinze yitwa ko yatsinze, uwatsinze ati nije natsinze ngiye peve. Niba atari banga, nibaza ko ari kuvyo ushoboye kushobora kuduha. Ni ikihe cabuze muvuga ati ubu unye twe tuzobigira gutya kandi vyapfiriya. Hama ikindi kibazo nibaza ko ari cyanyuma ca gatatu, okay, ndaza kuvuga mu nyuma muduhaye nyinshi kuri ivyo mwakoze. Ego murakoze. Wambajije ati none nk'ubu ibintu bitanu no guha byihuta novuga noshiriza abarundi. Ivyo byo mbere biroroshe cyane. Ica mbere jewe no gushikiriza byihuta no kubanza kuraba neza ko murazi ko hanze tuza gukorera ko ca mbere hari impunzi. Twokwihutira ubwa mbere na mbere gutahana impunzi. Niwo mugambi wa mbere duse muri Sahwanya Frodebu. Aho mbose ngenda bisigura neza wasabye bitanu nenda kuko nyine babinsabye. Ica kabiri hari ikintu kitwa kugwanya ubusuma. Urazi ko ubusuma mu gihugu cacu bwiraye ari bwo buranga abantu benshi batwara iki gihugu. Nico cyane twihutira kugwanya cyo twubusuma, hama gukurikira abantu bafunzwe bazira ubusa n'abandi bafunzwe bazira ibya politiki. Ico rero ni ikintu duteza gukora vuba, hama rero ikintu cyo kubariza agateka kazi na muntu, aho umurundi wese yidegembya agatembera adakebaguzwa.
ico ngira ngo bitanu vya mbere ndabivuyeho. Hama ikindi mwabajije mwavuze ati none kuheze bashoboye kwiba amatora ayo mapeve none byapfiriye he kugira ayo mapeve atabayeho. Ni ukuvuga ko nabikubwiye twarasamaye ntitwagize urunani ko twarabonye ko kugira ngo dushobore ubutegetsi buri ngadusabwira urunani kubera nakubesha ubu nta mugambwe n'umwe wo kwijana ngo ivyo bintu ubivemwo ubishobore wonyene, ariko iyo abantu bagiye hamwe ari benshi byaka bikunze birashoboka. Kandi namwe abenshi ndazi ko muri hanze aho muri hose ntimugire ngo n'urugamba rwa Sawanya-Frodebu n'abashaka kugira urunani gusa, namwe mwiza kudufasha aho muri hose kumurafise abantu ngaha mutsa guhimiza kugira badufashe kugira ngo tubishike ko vyaha bikunze. Ico nagisiguye neza no kuvuga ko tuko duhimiriza abanywanyi bacu bose baza mu zo naniko babwiza gucungera amatora kandi bagatahana peve ku muri ico gihe harabaye gusamara, ariko ubu nta gusamara kuzobaho ko ubu twaramenye aho bipfira hose no twaramaze gufata imigambi yose yo kuhakosora. Murakoze. Twabumvise mwakoze cyane. Nibaza ko Guillaume wavyumvise. Guillaume mwatahuye, nibaza ko mpava ndakumanura kugira twakira abandi. Namba ikindi kibazo waruvuze ufise ndakureke ukibaze umanukire rimwe. Natahuye ndashaka kumanuka. Merci. Wa kabiri yaduze nibaza ko ari ni Ray niwe yaduze. Ni Ray kuko abandi bamanutse sinzi yo bagiye. Okay. Oui, murakoze Reynold Rumata n'umutumire. Ndashaka kubaza tubazo tubiri dutatu. Umuntu Patrick Nkurunziza ni muntu nde? Urashaka kutwidondora ku batakuzi. Comment tu as évolué? Naho we évolué. Ico ni ca mbere. Ica kabiri nagira mbaze muri Sawanya-Frodebu imigambi n'imigabo mufise yo kugira ubutungane bwigenga niyihe? Ico nyene kikaca kijana n'ikindi gasupwa ko Ndadaye yagandaguwe. Mufise imigambi yiyo yo kumenya abamugandaguye gute? Mubarafise quels sont les objectifs? Non, narimvuze ati vya justice mufise imigambi yiye kugira mugire justice iri independant, hanyuma supwa yayo ikacivuga ati ko kuva Sawanya iva ku butegetsi itarashiramwo inguvu kugira tumenye urupfu rwa Ndadaye n'abakoze ihonyabwoko. None muzobigenza gute? Quels sont vos points muri ivyo bintu bibiri canke bitatu? Murakoze. Ica gatatu umfasha gato tukakimarira Sawanya-Frodebu. Wasabye ko Sawanya-Frodebu yoshikiyo izoshika gute kubagandaguye Ndadaye? Kugira guha umuco kubagandaguye Ndadaye n'abakoze ibara kuhonya ubwoko bw'abatutsi mu 1993. Mbere cyo ntangura kuri ingenda ndaduga. Ego iki nibaza ko ego nawe urakoze gose. Iki kiratomoye nkuko mwakibajije neza. Nuvuga ko umugambi Sawanya-Frodebu nuko mwabivuze ntiwaronse umwanya wo gutwara igihugu kuri w'igihugu ico gihe yaciye agandagurwa. Bivuga ko rero umugambi Sawanya-Frodebu utigeze uronka ingufu na nkeyi zo gukora iyo enquête kugira ngo ushobore koko kushengeza canke gufata abishe Ndadaye. Ico rero igihe cose kumbura umugambi Sawanya-Frodebu uzoronka ingufu canke se ubwo runani rugashobora gushikira ubutegetsi, ico tuzoca tugihutira kugishira mu ngiro. Ico rero cyo abantu bagandaga 1993 kirakunda kugaruka cyane no mu bindi biganiro ndakunda kucumva canke se bagakunda kukimbaza. Twebwe rero cyane jewe umagaze jewe muri 1993 nariho imyaka 14 ndivuga ko niga ikiremba muri ise kiremba bishe Ndadaye ari undi. Novuga ko rero ivyabaye naho ntasi imyaka 14 ndavyibuka gatoyi,
ariko ndazi ko ubwicanyi bwabaye. Twebwe rero mu mugambi w'abanyafrode banaduhagaze waciye uvuga neza mbere ishaka kugira iki c'ubutungane washatse kumbaza kigira kabiri, nuvuga ko twe mu mugambi w'iwacu umunsi wose ubu ntituzoshira ubutegetsi turi umugambi w'abanyafrode zoshira turi mu runani umure rw'inzu y'umugambi w'abanyafrode canke rifise irindi zina canke rwitwa frode bizovana nuko tuzokumvikana nabo tuzojana. Ico tuzokora kihuta kandi twe muri frode dushira imbere nuko ico kibazo nashaka ko n'abantu bose bacumva aho duhagaze bavuga nce ndagira ko babona amankurikira minsi yose mu mugambi w'abanyafrode waragize ihonyabwoko bakagiriza ati bose bakubonye mbere nabonye n'umunsi umuturwa watunganya ikiganiro aposta kuri Twitter yiwe ikiganiro waciye yandika ko aravuga neza ati uwo mbe muramubuze ngo zamumenya abana b'abategetsi ngo ise wiwe yagiye mu bateguye ihonyabwoko. No kuvuga ko rero iyo witwa umufrodebu baca yitura kukwita ko wateguye ihonyabwoko byarantangaje cyane rero, ariko ntabyo nzagugaruka ko cyane kumva umuntu avuga ibintu nk'ibyo ko ntazi neza naho uwo muvyeyi wanje mu masaha yari cya ntazi naho yaba ntazi naho yari ko kumbura no kwatari mu Burundi ariko ntaco. Mu bisanzwe rero twe muri Sawanyafrodebu aho duhagaze cyane cyane jewe mpagaze no kuvuga ko umuntu wese yagiriza ubwicanyi, kuko ngaha mu gihugu cacu ikibazo gihari abahutu bavuga ngo harabayeho nyabwoko, abatutsi ngo harabayeho nyabwoko. Ubu rero twebwe aho duhagaze cyane jewe aya masaha mbarira ati wewe ndaguhaye igihugu wo bikora gute. No kuvuga ko umuntu wese azi ko yishe umuntu aho ari, aho yicaye, aho aryamye, aho yinyegeje, amenye ko twe dufashe igihugu. Ntizorangura umusende DFDD zokora umufrodebu canke ari umuporona, uwo muntu atezwa kubiba vyaha bikunze. Aho jewe niwe mpagaze, nta muntu ashobora kwica umuntu wagumye yidegembya aguma twengera abo yiciye bamubona. Uwo muntu rero vyaha bikunze ahari hose amenye ko twebwe nari rwacu rushikira igihugu azobibazwa. Ngaho aho mpagaze kwico kibazo bijanye rero n'ubu butungane muvuga ati none imigambi mufise niye kugira ngo justice izobe independant. Ico rero nibaza ko mu migambi yacu ya frode muri cyo kintu ca mbere kiri imbere, nta bundi buhinga niba ubona amabero yacu aya masaha yuzuye no kubera ubutungane kumbure budakora uko bikwiye. Kubera nabonye ko umukuru w'igihugu yaratanze ikigongwe, niho notangira karero ate abantu bafungurwe, kandi ko kwa mbere barafunguwe mbere twari twashimye gose, ariko twumvise ko cyo gikorwa cyagiye gihagarara kubera cyajemo ibiturire kizamo birakugwa nabi cyane, baca baragihagarika kumva ariko basubira kugitunganya neza na haro vyugari. Igihe cyose igihugu kitazoba kirimo ubutungane bwigenga, atamuntu uvuga wumva ngo bavuze ngo hejuru bambariye. Nje ndamaze gufungwa kabiri muri iki gihugu, abo nabaza bari bamfashe bambarira ngo turindiriye ingingo iva hejuru. Ivyo ruvuga ko je nsanzwe ndabizwe bimaze kunshikira, ruvuga ko tubwirizwa kugwanira ubutungane bwigenga. Oro ntandi buzoja biba biri mu migambi y'iwacu kandi tuza kuvyubahiriza, kuko utabyubahirije bica bizana ko ni inyidogo ubona ngaha. Bamwe barafatwa abandi ntibafatwa, bagakora ibindi bandi bakaba bankunze. Utwara igihugu rero tuza guhagarara neza ku buryo umurundi wese yumvamo ubwo butungane. Kuko twebwe rero naho duhagaze igihe cyose sokira ubutegetsi ubutungane buzigenga byanka bikunze. Hamara umwavuze ati Patrick Nkunza ninde? Patrick Nkunza n'umuntu naciye henshi cyane. Jewe mfise imyaka 45, navutse muri 79, mvukira i Kigali, ndabayo ndavayo ndigayo biribaza primaire, ndataha i Burundi biranka, ndabandanyiriza muri Cameroon, ndabanza amashuri muri Cameroon, hama ndagaruka ngaho i Bujumbura aho nagize licence muri audit et gestion muri ESG, aho bita kwa Nkundikisha. Aho niho nahejeje amashuri yanje yisumbuye, sino mu bisanzwe primaire yanjye nagize i Kigali, ayandi mashuri ndagira muri Cameroon, hama mbandanyiriza ngaha i Bujumbura. Voilà Patrick Nkurunziza nduje kubabwira. Aho naciyeho ni henshi, sino bavuga ngo ndadondagure ndaheze murakoze. Ego imbere yuko abandi bapoza ama question, Patrick nari mfise akabazo. Jewe ndakuzi uri umuntu ari cultivé, narinze ndagoza abantu ko ndakuzi kera cyane, vraiment haraheze nk'imyaka 20. Kandi warasoma. None ko tuzi ko muri Argentine bajya abazungu
bahejeje abirabure bo muri Argentine babarungika mu ntambara y'uburofa bakreye gutyo do toute pièce baca barungika gusa abasirikare babirabure ata plan de bataille nimwe ihari kugira bahonya abirabure bo muri Argentine. Burya ubona Brazil yuzuyemwo abirabure, igihugu voisin Argentine nta mwirabure nimwe dusangayo. Bisa nk'ibi Ndayishimiye ariko arakora, arungika muri Congo abasoda basa nk'abo ubwoko bumwe, bakagenda bakicwa bakabatikiza bakabafunga bakabaririmbisha Burundi bwacu babagiza abaprisonnier. Ubwo mwebwe mufashe igihugu mu matora canke bayabivye abanyagihugu bakabashigikira, muzoguma muri Congo, muzoguma murungika abasoda gutikira hariya, muzofasha Tshisekedi kugwanya ba M23 canke abandi bantu bose baba bariko barishigikira mu kuticwa, muzobigenza gute? Jewe ico nohagarara ko nogaruka ko twebwe mu mugambwe wacu Sawanyafrode, ubu ndavuga nk'umuntu ari mu mugambwe Sawanyafrode kandi awurongoye, twebwe ntidushobora twe muri Sawanyafrode ntidushigikira ingwano, nta n'umunsi umwe dushigikira ingwano. Nuvuga ko twebwe ejo dushikira igihugu cyo cyambere twokwihutira kuganira na bijya bihugu byose bibibazo. Nuvuga ko mu Rwanda ni Kongo, ivyo bibazo byose twe dushikira igihugu cyo twokora no guhagarika ijya ntambara, kuko intambara ibaye iri kwiraba yo nona vyinshi, mbere igatuma n'abanyagihugu bamwe bapfa abandi bagahunga, bikazana amaborogo n'amarira mu bantu. Twebwe Musabanyafrode nta munsi numwe dushigikira intambara. Nuvuga ko ejo twebwe dushigikira igihugu, iby'intambara twibihagarika tugashira imbere ibiganiro. Ico nico twoshira imbere bwa mbere na mbere. Ubwo ntimutinya ko Tshisekedi Chilombo yohava avuga ati abarundi baramuhevye? Urumva atabitinya bivuga, twebwe ko dushira imbere ibiganiro, urumva iyo kurikira inzira y'iwacu ayanse, ubwo twomenya natwe ingingo dufata ko siwe yoba dutegeka ko Kongo nitegeka Burundi burigenga. Ico gihe twofata ingingo ibereye bijanye n'imigabo n'imigambi y'umugambwe wacu Sawanyafrode. Murakoze antokaje muranyishuye. Rumata wombwira ukurikira Amarey tugira tukumanure, nibaza Patrick yakwishuye neza. Okay, good. Tubamanure duhe ikibanza banza. Reka twakire uwundi mu Frodebisto nawe w'Imena, Dismas Junior. Muratwumva? Mungure mikro muturamutse nawe n'umuvite wacu. Murabe mufyonde kuri mikro kugira ngo mugure tubumve. Muratwumva? Ndabona mugure mikro muga ntimuko muravuga. Ntitumwumva, reka ngira ngo ni network iramugoye gato. Burya naza turamuha ijambo. Reka tubandanye duhe ijambo Senyamwiza akurikire abaze. Senyamwiza. Okay, murakoze kumpa ijambo, kandi nagomba mbanze ndabashimire Reynold na Rumata, ibyanyu musanzwe mukora ibikora inka nkuko tubamenyere. Mwagize neza kuturuzanira abandi bashitsi bashasha kuri space. Nashaka nongere shimire n'uyu Patrick kuba yiyemeye kuza kuganira natwe nk'urundi rwaruka. Jewe biranshimisha kumva ugwaruka amaraso mashasha aje muri politike, kuko dufise kahise katari keza mu byabaye mu gihugu. Twizera yuko iyo haje nk'urundi rwaruka rushasha rushobora guhindura ibintu byinshi. Rero nashaka kubanza ndamubaze Patrick kuba yaremeye gufata idarapo rya Frodebu. Sinzi ko yoba yarabanje kuvugana n'abandi bantu ngo hanuze imbere yo gufata ayo ma responsabilité, kuko dusanzwe tuzi ko muri kahise umugambo wa Frodebu abarundi uvuze ijambo Frodebu ntibaryakira neza kubera kahise ntarinze kuja mu madetail. None ko tuzi ko Frodebu n'ubu kuba ikiriho mu Burundi nuko yagize amahirwe ikaronka umuntu nka Buyoya, akaba ariwe yarafukafukiriye ya raporo ya Nations Unies bakayisubiza muri tiroir. Ubundi Frodebu umengo wari umugambwe wari wamaze gufutwa mu Burundi,
ku buryo n'abaparlementaire muri Frodebu bari basigaye bitaba kuri parquet misi yose mugabo bagize imana baronka bari abantu bo muri Sisiba barabafasha kugira babandanye bafise immunité hajya parlementaire. None mu Burundi uravye politiki hari ya sendete eske urabona turi mu gihe ciza co kuja mu matora? Intwaro ya sendete amabi imaze gukorera abarundi, mwebwe sinzi icizere mufise kuba mwokwemera kuja mu matora ya sendede yateguye, mugabo turabizi ko mu Kirundi bavuga ati burya n'umusazi ngo atinya nyina. Turazi ko sendede n'umwana wa Frodebu. Uramaze kubona icuka kiri muri politike mu Burundi, impunzi ziruzuye mu mahanga, amaprizo aruzuye, abajournaliste amaradiyo yarugawe. Eske urabona hariho icuka ciza cankwa inzego zikwiriye zitunganije kuba zoja mu matora ya politike? Ko turi mu ntwaro ya vyogora duhore. Eske mwebwe kubera mufitanye ubucuti muri Frodebu amazina menshi niyo dusangamo y'abantu bagize bavyaye sendede bakreatinze sendede, none mwebwe murafise ico cizere ko abarundi bazosubira kandi kubizera bakabaha ayo amajwi mugiye mu matora? Amatora dusanzwe tumenyereye ko sendede niwe arbitre, nawe mukinyi, niwe yikorera ibintu vyose. Hari byinshi bikorwa mu gihugu muri sendede, ugwaruka rw'abarundi gusa rwa sendede nibwo gwemerewe. Iyindi migambwe yoyo wagira ngo bo ntibigeze bavyara, nta mwana nta rugwaruka n'umwe gwemerewe no kuja mwibarabara. None wewe iyi guverinoma iriko irakorera ibintu abarundi, tutagiye muri vya bindi aho ubuzima bugeze bw'abarundi, ubukene n'iki ibintu vyose vyabuze. Iki cizere wewe ugikura hehe cyo kuba wo kumva woja mu matora ateguwe n'abasendede? Ego turabizi ko mufitanye ubucuti bwa hafi. None wowe ubona yuko abarundi banakubonye ejo bundi ubonana na Minani ku mafoto, tukaba tuzi ko Minani nawe ari umuntu yatereye akamo kugira bamara abantu. Hariho abantu mu mitima yabo kuvuga Frodebu atari ikintu coroshe. Turagusavye uze uhumurize uvuga ati twebwe tuje n'amaraso mashasha muri Frodebu. We ariko Frodebu byonye n'izina sinzi nta kuntu mwopfuma basi muhindura kugira abandi bantu mwite uwundi mugambwe mushasha, kuko nabo muvuga ati ngo mugiye kugira coalition nabo n'abantu bari basanzwe bakorana na sendede. So ubona icizere abarundi bazosubira kandi ngo babizere ngo babaha amajwi mugikura hehe? Murakoze. Urakoze cyane. Watanga uvuga ati Frodebu waremeye urafata idarapo ati rero turakubaza, kandi ndashimye vraiment tuza kumbaza ko ndayitwara kandi ndavyemanga. Sindi mushasha muri Frodebu, je nakuze ababyeyi banje muri Frodebu, kandi kuva mbaho gusha umunsi nta wundi mugambwe ndajamo. Ntanguye kugira politike nayitanguriye muri Frodebu, kandi hano nayikoreye niho natanguriye urumva ari gutwara idarapo rya Frodebu. Ndavyemanga kandi nkemeza ko nabivuze neza, nuko numva ico kibazo kigarutse. Kumbure wavuze ati yataba buyoya Frodebu ntibikibaho. Nkurikije ingufu Frodebu yazanye nko ingene yari yatsinze amatora, nta mwe yari gushobora kuyifuta ko n'uwo buyoya tuvuga yarayifuse, ariko mu minsi ine yaciye asubiza ko umugambo isohanya Frodebu. Mbere na CNDD-FDD yarifuje kuyizimanganya, irayicamo ibipande bitanu, ariko twagumyeho kandi n'ubu tuzogumaho. Nta muntu n'umwe azokuraho sabanya Frodebu. Ibyo bayagiriza byose ariko muze mwibuka ko ariyo yazanye demokrasi, yita iza kubahuka ngo igwarire demokrasi, ntiyari kubaho. Uzokumvirize na CNDD-FDD ahicivuga demokrasi na iprona daboro n'insinzi kubona umurundi wese bavuga demokrasi naho batayubahiriza, ariko barazi neza ko demokrasi byanka bikunze mu mpera n'imperuka izokubahirizwa. Twebwe rero nico kintu ca mbere twashaka kuzana demokrasi mu Burundi, naho yanigiwe mu menshi, ariko byanka bikunze izogaruka. Mwavuze rero ko hari abashinga amateka bagenda kubazwa muri parke. Ivyo turabizi byarabaye mbere n'uwahora twambwa amasabanya Frodebu Leonce Ngendakumana. Wewe ntiyagenda ari umushinga amateka asanzwe, yagenda arongoye inama nshinga amateka, yagenda kuburana misi yose. Ariko uyu munsi navuze ko ico nza gukora ivyo sinza kugaruka ko cyane, ko jewe ico ndiko ndagwanira ubu nuko urundi habihinduka kugira ngo
ayo mabi yose yabaye tuyagwanye ko twobigarukamo. Navuze neza ko abahutu bavuga ko bagira ihonyabwoko, abatutsi bavuga ko bagira ihonyabwoko. Aya masaha rero twebwe ico twifuza abo tungana canke abo tuyaga nuko ayo mabi yose yabaye abo bantu bayakoze bahanwa, kuko nitutabiheba muri Frodebu tukavuga ati habeho nyabwoko y'abahutu 2022 hama nawe nakavuga ati 1993 habeho bw'abatutsi, tukazokwama mw'ivyo hoye bazodutwara uko bashaka baducuritse gushika ku munsi wa nyuma. Aya masaha tuza kugira unani ivyo bintu tukavyibagira, tukabanza tukagerayo tugere hama tugacira urubanza abo bantu bose babikoze. Mbere dure duhije wavuze imyaka yanjye mfise 22 siho nari 93 nta kimwe niyagiriza, no kuvuga ko rero ababikoze bose rero hariko haregereza. Ntitugume rero tusamara, turi kusamara kw'ivyo vyabaye mu Burundi, ko vyarabaye ntaho dushitse tubishira kandi n'ibintu vyabaye ubwoko. Tugume rero duhagaze tuvuga ati ese twohindura ibintu gute kugira ngo abo bose bafashe abakoze amabi bashobore gufatwa bashengezwe. Aho rero je ntumbona twohagarara cyane twaguma mw'ivyo. Ndakunda gukurikira ibi biganiro, ndumva ko kenshi ari byo biba biko biravugwa amacakubira, bamwe bakadefanda muhejeje abandi bakahamagara. No mbere yo gukora iki kiganiro nahuye n'ibibazo byinshi cyane. Hari benshi bambwira ati wasaze ugiye kwitaba ikiganiro c'abatutsi, barankarira, ariko jewe aho si mpagaze. Je mpagaze ko abo umuhutu abo umututsi wese no Murundi. Niba ndiko ndarondera ko je Patrick duhindura ibintu mu Burundi, nta muhutu numwe azohindura mu Burundi atari kumwe n'umututsi. Ça c'est impossible. Nta n'umututsi azohindura mu Burundi atari kumwe n'umuhutu. Je mpagazeho rero ko twebwe abahutu n'abatutsi tubana mu iki gihugu twese twidegembya. Jewe ntumva ko niba nshaka kubonana na Pacifique cyangwa nshaka kubonana na Bob Rugurika mbanza gufata ingekanyana mu bibiri cyangwa kwinjiza mu Bugande tukabona ku buryo twese durira ngahi Bujumbura. Ni space muri ko maragirisha twikora twese twicaye ngahi Bujumbura, umwe atavuga ngo ndi muri Sweden ndi muri Canada, n'ibintu bibabaje. Aya masaha rero igitangaje nuko tuguma dutana ku mwikomo, n'abahutu baragenda hanze. Bamwe ko harabahunga ibyo bashaka kubagira, bashaka kubagirira nabi, harabahunga inzara. Uru byarahindutse, ntuzobona abatutsi bonyine bahunga, n'abahutu bari hanze babirirwa baragenda misi yose. Bivuga ko rero ubu dusangiye ibibazo. Aya masaha roje kintu nosaba cyane urwaruka, no basaba ko ibintu twanza tukabishira ku ruhande, tukabanza twiyumvira ati mbega igihugu gihanzwe n'iki, ibibazo turimo twobivamo gute. Nibaza ko aricyo cyambere twogwanira, nitwaguma tuzingamitswe n'amacakubiri. Patrick n'umufrodebu, Patrick yavuye aha sinomutora nko kuvuga ati Frodebu ni mugambo cyo kuba warafuditse. Nitwaguma uko rero urumva nta nitsoba tuko turatera imbere, zo tushaka kugura bya bibazo ko nanye nushana yumvira n'abafrodebu ati Frodebu yafudika turagowe, reka tugende kwigwanira. Ivyo nibyo dushaka kugwanya, byanka bikunze tukahagarara ivyo bintu tukabikuraho, tukabyanka mu Burundi, tukagwanya amacakubiri. Je niho mpagaze, sinemera ko iki gihugu tugitwarisha amacakubiri, kubera urashobora kuvuga ati genda umuhutu aya masaha mbe bujya ko twogenda mwari ryabero rya mpimba tukagira rusansu. Abavunzwe benshi s'abahutu, tworondera impunzi ziri hanze nyinshi s'abahutu, nuko harabona ibwira ngo nimwe muri benshi ngo hose biza kuba muri benshi. Pour vous dire que rero igihugu ngo niba gitwaye umuhutu abahutu bose bayeho neza, gitwaye umututsi abatutsi bose bayeho neza. Tuiza kugwanira kugira ngo abo bose bari hanze nabo batahe, abahutu bose bari hanze bababaye bate mu gihugu cyabo, abatutsi bate mu gihugu cyabo. Kugira bishoboke rero tugezwa kugira urunani, kandi ababwiye neza ati namwe muri hanze ndakurikira kumva ibiganiro, nta kiganiro na kimwe gica kuri mirongo ku ma Twitter ntumviriza ama space yose ndayakurikirana. Nukuvuga ko byose byo muvuga ndabikurikira, byumviro byabo byose ndabironka, ariko sinogera ntabeshe. Akenshi ntibimpumuriza, numvisha ibihita biguma muri kahise kubera ikino nantuwa ukaza wumva n'abahutu bakoze iyindi space hariya bariko bavuga iyindi space, bariko bavuga 72 baratumariye abantu, ukamenga nto brad of fair basuye kuba brad of fair y'ubwoko. Twebwe ibintu duza kugwanya byanka bikunze, ibyo bintu nta muntu yoguma abyemera. Aho rero nashaka guhumuriza ko twebwe muri Frodebu irahari kandi ntahizoja, kandi ndayirongoye. Gufudika iba yarafuditse, iprora yarabishatse biranka, nabivuze CNDD birayinanira. N'ubu rero Frodebu nta rumwe azoyifuta. Iriho duhiriwe duhirishiye Imana tugira ubu, kumbere ngo abo mwagiriza iryo nyabwoko bose bo bayitwara ubitwara nk'uza Patrick atagize nyabwoko. Murakoze.
murakoze cyane Senyamwiza mwahaze mwatahuye inyishu oya turabona hari akantu kamwe gusa nashaka ndamubarize aramutse afashe ubutegetsi ya raporo ya Nations Unies arashobora kuyigarukana kandi ku meza murakoze erega ushima noyiruga nawe igaruka ataco bimbariye nakubwiye ko umurundi wese ega sinogarura raporo ya Nations Unies gusa nozana raporo z'abantu bisha abantu bose mu Burundi nayo nyene ikazamo nayo yoba irimwo nta ngorane biduteye twe muri Abanyafrodebu twobishira habona ariko cyane umuntu wese azi ko yishe umuntu sinofata ngo reka nje guhiganana na truwanje gwera raporo yawe novuga ati umuntu wese azi ko yishe umuntu aze ngaha agende kubibazwa abyishure dukurikije amategeko uko je niko numva no gikora murakoze cyane none Patrick nutinya ko hava haba coalition y'abicanyi bavuga bati abishe 72 93 2015 2008 2020 bose ati uyu muntu atuziye fo ico gihe bagize coalition natwe twifuza ko abisha abantu bashengerwa nibaza ko twobasumba nibaza batankubo dusumba ko abenshi mu Burundi n'abadafite ico bagirizwa nibaza ko ari twe turi benshi gusumba abafite ibyo bagirizwa nukuri ako kana nibo bake kabisa reka twakire Dismas Junior ndamba twumva kugira nawe tumuramutse muratwumva birarondegwa muratwumva ntiyaza ko network yamukorozeho gatoya ariko jewe reka nibarize ikibazo nibutse Nkurunziza nagoma ndababaze mwebwe umubano Frodebu cyangwa ego Frodebu umubano mufitaniye n'imigambwe yindi y'ibihugu tubana ndaho mvuga CCM nkavuga FPR cyangwa niyo nzi ibindi iyindi niyo twavyo bihugu byenye biturukikije mubanye gute mufitanye imigenderanire imeze gute yego urakoze je nibaza ko aya masaha maze umwaka n'amezi make ntabwo yutwara Frodebu iyo cambere nihutiye kunagura umugambwe no gutangura vuga n'abanyepolitike bari hanze ngo n'abari hanze ariko noba mbeshe ri FPR nta n'umunsi rumwe ndayikontakta cyane CCM ariko rano imigambwe yo muri Afrika iri ku butegetsi imenyereye kubicuditse imenyereye kuba icuditse n'imigambo nyene iri ku butegetsi rega numve niyo FPR yashwanye na CNDD-FDD burya FPR nta mugambo wacuditse na CNDD-FDD nka FPR mbere yawufashe no gushika ku butegetsi mbirukanye Abanyafrodebu nawo warimo ariko kumburungira ngo barabonye ko byose Abanyafrodebu yavuga ari byo ariko ro gushika aya masaha ntiturahura nabo noba mbeshe ntiturabonana ariko ngira mu minsi iza byanka bikunze ko ntushobora kwifuza ko ushikira ubutegetsi utavuganye n'indi migambo iri ku butegetsi yaba FPR yaba CCM abo tuza kubashikira byanka bikunze kugira ngo tuvugane ibyo tuzobikora mu minsi iri imbere none Patrick ko twumvise ibihuha ngo mwavuganye n'abantu bo muri CCM muri Tanzania canke ni nakabare k'abarundi ka cane barabesha vraiment nta munsi numwe CCM turavugana ko ya CCM kera umugambwe Abanyafrodebu ukiri ku butegetsi bari bacuditse gose ntaco tumaronda bihakaniye abatwarabonanye no bivuga kandi no vyemanga nkavyemera ariko urumva inkuru zo mu bubare zivuga yuko CCM yakuye amaboko kuri Dede ngo we ngo mwoba mwaravuganye oya atari amabanga ntituravugana yari ibanga no uvuga ko ari ibanga noba mbeshe mbere nta na contact ndagira n'umunsi numwe ko twovugana ariko mu minsi iri imbere ndavyifuza nzobikora munyaragase Dismas Junior sinzi ko mutwumva mugure micro nibaze ko mutwumva ubu nibaza ko yashize ko ama écouteur afise bluetooth burya ufise bluetooth nico kindi cica ntuze ndibaza ari umuntu yari yashitse kare yitwa Amos karibu cane gose ijambo ni gwanya ko murakoze cyane kandi ndabahaye muriwe cyane ndakengurutse kiganiro mwaduhaye ko mwadutumiriye umutumirwa ko kandi yarakenewe cyane nkaba nkengurutse kubona muhaye kanya
ikibazo canje cya mbere nagire mbaze nyakubahwa Patrick Nkurunziza ni ikibazo we nyene yatangaje banditse itariki 3 z'ukwezi kw'icumi basaba yuko agatotezo bariko barakorerwa n'umuganga uri ku butegetsi CNDD kogabanuka. Patrick we nyene yaranditse yuko batazihora bugabanya agatotezo bariko barabakorera bibaye ngombwa siko ndakumva naho nibwake biko biracika sinzi ko subiramo Mose nibaza gukoresha nawe we ukoresha micro canke ikindi kintu ijwi ryawe riragenda rikagaruka mwoshobora gukoresha telefone canke ukundi kuntu mugabo tugashobora kubumva. Murakoze cyane ngira hamuranyumva Yego ubu turabumva neza cyane ariko ndavuga nti nyakubahwa Patrick yanditse itariki 3 z'ukwezi kw'icumi oya agatotezo bari ufite ikibazo uraba neza telefone cankwe urabikintu ko akoresha Amos ukoresha VPN bon raba uhindure system uri kurakoresha kuri Twitter kuko ijwi riragenda rikagaruka. anatonda reka twakire Nyankamugayo kugira ngo abara arahindura aho igiye kurakoresha Nyankamugayo. Murakoze ko mijambo sinzi ko munyumva. Ego turabumva neza. Nagira mbanze nshimire mwebwe mwateguye kino kiganiro ndabashimira cyane gose. Hama nongere kandi nshimire umutumire yitavye kino kiganiro. Si ibintu bishika cyane abantu batwara imigambwe ngo baze kwitaba ibiganiro nk'ibi kuri space. Nkaba ndabimushimiye cyane bivuye ku mutima. Ikindi naco nagira ndamutera intege ndamubwire yuko hariho abarundi benshi cyane gose bashigikirwa runani. Ugo runani n'ukuri abantu benshi bararuhanze amaso baruzeye ko vyinshi. Jewe nkabo tumaze kuganira batari bake bari hanze barabona yuko dede abantu batagiye hamwe ngo bagire urunani bitoroshe kugira ngo bashobore kwikura ku butegetsi. Kuri ivyo rero kubona mwarafashe iryo hangiro kugira ngo muje hamwe n'abandi ni vyiza cyane gose. Muti kubera jewe ntihenze ni gake sinzi muri 2010 canke 2015 na 2020 nta namwe higeze haba urunani ngo abantu baje hamwe. Ico nibuka 2010 harabaye urunani mugagwabaye imigambwe yatsinzwe bavuga ngo bibwa amatora yabaye muri 2010 haraba ADC ikibiri muga yabaye après ntihenze ahi mugamwe umwe waragiye ukwawo. Ubu rero mushoboye gukora urwo runani nukuri hariho icizere yuko ibintu vyohinduka. Mugico cizere rero mumenye ko abantu benshi bakibafitiye ko ntimuze musubire kumera nkuko ico cizere bari bagifite no muri 2005. Mwe muri mu Burundi abantu bariko baragira ico urwo runani bari mu Burundi ntimuze muhe amatwi abantu bashaka ko bazobabwira vyinshi bazura ko bitazogena neza ko bitazoshoboka ko badede muzazoshobora kubakuraho mugabo ntaco bibatwaye kugira mugerageze. Jewe ico nico nobabwira. Akabazo rero nagira ndababaze ni kamwe. Hariho amatora y'abashinga amateka yimirije. Urunani muramutse murugize daboro urunani muzorugira gute tuzorumenya ryari abarundi babahanze amaso bazorumenya ryari igihe muzoshobora kurabamenyesha barumenye abashinga amateka guko niyo matora agira abe mu minsi iri imbere muzoyajamo gute n'urwo runani. Hama eswe urwo runani ruzobandanya gushika mu matora yo muri 2027 igihe bazoba bariko baratora umukuru w'igihugu. Murakoze. Yego urakoze. Icyo nakubwira coco kuba ko urwo runani ruzomenyekana umunsi umukuru w'igihugu yahamagariye amatora sinye itegeko rihamagara amatora no kuvuga ko gushinga inani bizoca vyemerwa niko amategeko avuga. Ico gihe rero ngirango mu minsi mike y'icane natwe zoca dushira habona uburunani rw'iwacu. Hama n'abashinga amateka uko tuzobaja bazobagenda tuzokora liste y'urunani abo twajanye urunani bose bazoba bari kwayo ma liste tuzogira liste imwe y'urunani izogenda ari liste imwe uko nyene bizoba bimeze. Ariko nsubiye inyuma gato hariho umuntu yamara ikibazo bya ntishuye uriya muntu yambaye
yambajije ndamwibagiye izina aje kumbaza Senyamwiza yambajije ikibazo ambaza yashatse kumbaza nyine ashaka kugaruka kumenga tugomba kugenda mu matora nko guherekeza CNDD-FDD nashaka mbere ndakigaruke kubwira ntagire umuntu aza kukigaruka pareil uriko uravuga Amosi ujya mikro yacitse oya pana Amosi imbere ya Amosi hey hari Senyamwiza haba Reyi nibaza ko Reyi yambajije neza yabajije ati ariko wakibaje araza kwiyumva yashatse kuvuga kumenga twebwe tugomba guherekeza CNDD-FDD kumbure kumengo yanavuze ko turi bamwe ubu bitfode na CNDD-FDD ivyo narabisiguye sindabigaruka ko iyo byatanguye aho nyene ariko nibaza ko aya masaha twebwe ico dushaka nuko haba amatora kandi tukagenda mu runani kandi tukayatsinda nico twifuza kuvuga rero ngo CNDD-FDD kumbure ngo izokwi n'amankunda kwibutsa abantu minsi yose baze baribuka ko umugambwe wa Nyafrodero watsinze iprona ufise igisoda cose ufise amahera ufise inkoho nta kintu na kimwe batari bafise mugo Frodero yaratsinze n'uburu nta kintu gishobora gutuma na kimwe ugo runani rudatsinda amatora iyo abarundi bashatse bati ni kwisi yose mwarabonye muri Senegal ibyo bakoze iyo kwisi yose yageze ko ibintu bihinduka birashoboka mbere nshimiye weje kuvuga ati yatanguye ati ndabashimiye yaje munazobaca intege nomwe no basaba ko hakuduca intege mudutera intege muvuga ati bya bintu none mwatwemereye byabananiye gute ko mutabishitse ko twabishika ko muzokoma amashi nibitunaniye muzoba ati byabananiye gute ariko byo gihe nimuzorenda kubitubaza ko tuzoba twababari ati byatunaniriye nizorinda nitwabona vyanse tubabwira ati bya bintu vyanse ariko nibaza ko bitazokwana dushizemo ingufu mbona dufise nkabona ibibazo bihanze abanyagihugu byanka bikunze bizoshoboka murakoze cyane sinzi ko nyankamugayo oya reka turabera Mose nimba mikro yiwe yakize ashobore kubaza ikibazo cyiwe ko yahejeje kubaza okay hari ikibazo ca 2027 ntiyakinyishuye neza yuko go runani ruzobandanya gushika muri 2027 murakoze nibaza ko nta kintu na kimwe cyotuma rutabandanya kuko tuba twajanye mu matora y'abashinga amateka nta cotuma rero no kuri na 2027 atagihindutse tuzojana kuko mu byo tuvugana ibyo byose turabivugana tuzoba turi kumwe twese mu runani mbega Patrick naciriyemo abayinvite banje no bariko barabapoza ama question hari abantu baguma bandika cyane mu inbox muri telefone ijya mouvement orange ya Francis Rohero bo mwara contacts ntimutubwira inyishu batanze ariko uno mwarabegereye oya ntiturabegera ubwo kumbure nyira tuzobegera vuba ariko ntiturabegera no bambeshe okay il y a encore Dismas Junior yagarutse siko twumva mugura diko nibatko mutwumva ubu Dismas muratwumva mugure mikro Junior clica en bas à gauche kuri micro Allô muranyumva ubu Ego karibu cyane Bonsoir je m'excuse byankoroze kera bavuga ngo ivyuma ntibisezerana reka je vous prends en cours de route reka numvirize ibyo muri ko muravuga ndabandentereze na peut-être yanyu Ego karibu gose cyane hama ni washaka kunganira Patrick karibu cyane kuba ariko baratwumviriza mwava mubaza muti kuki Renaud yatumiye Patrick na Junior nuko ndabazi ego ndabazi ego n'abafrodebu ariko nta mupanga nababonanye nta majambo mabi nababonanye Patrick akiri n'umujene sinzi ko avyibuka naramubona mu quartier wacu hari ahantu yatonda gutya aya atarakura cyane ego donc mwese karibu hama tuyage muvuze gutega Patrick hari akantu mwe muvuze ati hajya nahihoze tuwazinanyemo turi babiri nahihoze vous avez raison reka tubandanye reka Amos avuge ngira ngo yagarutse afite network nziza Amos ego cyane muranyumva cyane ego turabumva ariko muduza akajwi muko muvugira kure ego cyane ngira muranyumva ego turabumva neza cyane murakoze cyane nariko
wa Debo Patrick Nziza baranditse itangazo itariki y'ukwezi kw'icumi bavuga yuko bariko baratotezwa n'imbonerakure z'umugambwe CNDD mu gutaburirwa amadarapo no konona ingoro zabo z'imigambwe. Aho hagati aho bavuga yuko Patrick Nkurunziza wenyene kumbure bitahagaze ntabwo tuzihora ariko bibaye ngombwa tuziva. Nyuma yaho itariki 21 z'ukwezi kw'icumi nyene barahavuye ubwo butumwa bongeye barabiba idarapo muri quartier mu Ngagara mu kisigara ca Bujumbura bongera kwibwa idarapo ya nyene. Rero ikibazo nashobora kumubaza mbega ico cuka kibi cari gisanzwe kiri hagati y'umugambwe CNDD-FDD ubatoteza kuvuga namwe bwe ko